ubundi mbere wa mugore wa Satbi hariya anye byaryoshe baryohewe hariya anye mona ariko ajya selfie yibagira ko yambaye iyi kanzu ifise ipasura ndende ariko ajya selfie hariya anye iminwa niyo kumbure bahera kuri shifyeri uzura bimwigema ariko arafotora iminwa niyo atangura gukinisha kumbure iminwa akagerageza uburyo ki yoyigira canke ingene yoyigenza kugira ngo ize kugaragara neza mu gaselfie muhora mubibona namwe hari anye mona Walda canke Mokenzi ariko ajya selfie ari kumwe na Basadbi na Bernice yibagira ko yambaye ikanzu yari ndende ariko ifise ipasura kandi ndende burya anye yisanga yahenye muriko murabibona kuri iyi foto hari anya bicaye abari bicaye imbere yabo sinzi ngene vyaciye bibagendera akigiye foto hari anye mona Walda yahenye nkuko bigaragara Satbi hari anye batana mukebuye batabibonye ko yahenye Bernice batamukebuye bica bigenda uko byagenze rero nuko Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane, oh. Yes, nuko bakunzi ba Igozani TV ndagarukanye kandi mu mpwemu zose. Noneho mu nguvu zose. Umusatirize mba ndahari hisingyama sisinzira. Abama bambaza ati eske ijya linki tubona saa sita y'ijoro sanga hezi ijoro. Uburi maso. Ndi munyabikogwa. Nako ndi n'umusatirizi kandi. Izina Neri ibake benshi baranagiye bagiye nako call me umusatirizi, call me Neri promoter, call me any prom, those are all my name. Ayo se n'amazina yanje ushobora kunyita iguturiya ni ijipo biti guturiya nibaze ko ari bake ubu bagibuka ariko kuva kera narindi abigeme baho hambere bambara amajipo bita iguturiya kandi barabegwa kabisa bakabegwa ukabona ko ari umwigeme wakaranga ndetse n'ubwiza bwiwe afise n'ubwiza ndetse bunamuranga ariko abubu batambaye amakora umengo nta bwiza babona kuri bo ariko abubu kandi batambaye amabucici mbe n'amabucici bujyanye bibona yuko umengo na baruguru umukobwa w'ubu umubwira ati sha wowe uri wa ruguru abona ko umengo ni gitutsi cyangwa ukamubwira ati sha wowe uri wo ku gatumba abona yuko umengo uramututse ariko ubwiza bw'umukobwa ntibumuranga haba canke ahatuye ubwiza bw'umukobwa buri kunyifato ziwe gusa noneho ukuntu agaragara noneho imyitwarire yiwe byaje kugaragara aho ubu umukobwa adashobora kurenga urugo atisize fondote umukobwa adashobora kurenga urugo atisize ku nzara atisize amarabero n'ibindi amatiro cyangwa amaki n'utundi tuntu kumbure bisiga kugira ngo bagaragaze ubwiza bwabo ariko namba ubwiza bw'umwigeme buri ku mutima ndetse n'akaranga canke imico abafise canke indero yakuranye indero yahawe n'abavyeyi bombi indero yahawe n'abavyeyi biwe ubwiza ntiburi kwayo mafondote ubwiza ntiburi kwayo makiyaje bimakiya ubwiza ntiburi kutwo tuntu twose bisiga ubwiza ntiburi noneho kwayo makora bambara ntiburi kwayo mabujici bambara ntiburi kwizo pataro bambara ahubwo ubwiza buri noneho ku mico n'akaranga bafise canke ku ndero nziza indero ndundi boba bafise iguturiye rero yaje kuvaho aho ubu ngo arabubu aho ubu abigeme bubu ngo arabubu araba 2024 abigeme bambara amakora
abigeme bambara amapataro abana ibisusu. Ndibuka mu kiganiro twakoranye na Munyerumba aho yari katubwira ati mbega bajya bigeme bambara kujya anye baba bibaza ko ari abasore babashima, ati mbe bajya abasore bo babashima bambaye kujya baba bibaza ko abo basore abarabo mugambi. Ico kiganiro nakoranye na Munyerumba bujyanye abigeme bagikurikiranye nibaze ko bahatoye isomo canke bahatoye icigwa. Ujye musore azogukunda ngo nuko wambaye kora, ujye musore azogukunda ngo nuko wambaye ipataro ibana ibisusu, nibaze ko ari wa musore atazoba gufitiye umugambi, azoba ari wa musore kumbure agushaka ko ivyo agukeneye ko amaze kubironka ace yiyirukira. Ariko umusore agufitiye umugambi ni ujya musore azokubona wambaye wikwije, ujya musore azokubona wakenyeye igitenge ukagaragara neza, ujye musore azokubona wambaye ikanzu ikugaragaza neza itakwerekana ukuri, ujye musore azokubona wambaye ijipo itakwegereye itagufata ariko ijipo kumbure iranga akaranga kawe, niwe musore azoba gukeneye ko umugambi, niwe musore azoba ashaka ko mwubaka kumbure bugashinga urwanyu. Mba ndahari rero kugira ngo tugaruke dukundero ndundi noneho tunahanurane, kubera ko murabona generation y'ubu ni generation motomoto. Umugani w'indirimbo wa Urban Boys bakoranye na Satbi aho bavuze ati generation motomoto. Uri generation y'ubu ni generation kumbure yo kugaragaza neza na neza uko baba bameze, taye zabo uko zigaragara, akambara ipataro kabisa imubana, ipataro kabisa imufata ku buryo bw'uko ushobora kubona uko agaragara, uko angana wese. Iyo rero umwigeme yambaye ijya jipo yagutse ubu ngo bayita shimo Yesu, aciye mu bandi mu yindi generation yiwe baramutwenga noneho bakamutunga urutoki ngo he ngo ujye mukobwa wo kugatumba, ngo ujye mukobwa wo mu misozi. Sha abigeme bubu ba Fibi na Fibi nako abigeme ba Fibi bubu nibavyoroshe ngo ujye mukobwa wo kugatumba ngo yambaye ijipo ya shimwa Yesu, hari anye bakamubona ko aba ari depeize cyane, atabanishije, aterekanye ibisusu vyiwe, atambaye kora, atambaye bucici, baca bamubona ko ngo nuwo kugatumba. Jengira ndabibarize burya umukobwa yambaye ijipo ya shimwa Yesu, hari anye atisize na fondoti, ntiwamubona ubwiza, ntiwamubona ko ari mwiza. Umwigeme atambaye kora, umwigeme atambaye ipataro kumbure ibisusu kabibona neza, yiyambariye ijipo ya shimwa Yesu, hari anye atisize fondoti, yisize utuvuta Vestrine fresh, yoze fresh, yisize Vestrine, yambaye na shimwa Yesu, burya ubwiza bwiwe ntiwo bubona. Ubuza wumva ngo ngo nagapantekoti kwe ngo rabukuntu kambaye. Yero musatiritsi bankurikirana abantu bose n'imivugire yabo yose ngo nagapantekoti. Atari dari rero mba ngomba tugende turahanurana canke tugende turayaga, ariko kandi muri commentaire ndakeneye muze mumbarize canke muze tuze duhure muri commentaire. Ndabibarije kandi umwigeme yisize Vestrine, yoze fresh, yisize Vestrine, yiyambariye ishati imeze neza, umupira umeze neza, ijipo ya shimwa Yesu, eske ntababerewe? Umwigeme yambaye bucici, umwigeme yambaye patari ibani ibisusu kabibona kabisa ko vyicafye, umwigeme yambaye kora kabisa imugaragaza uko ari wese. Mwabo bigeme babiri ninde mwigeme abashajije gusumba uwundi? Hari anye wa mu Pentecote niko babita, umwe wo kugatumba niko babita, ntiyisize fondoti, yisize Vestrine, nta makiyaje yakoze, nta nzara yasize, nta turabero, nta turuja lèvre yisize, eske nzogaragara ko ari mwiza? Ndabakenere muri commentaire, ndakenere rero muri commentaire tubahurire. Wewe musore ukeneye kubaka, wewe musore ukeneye umwigeme w'umugambi, mwabo bigeme babiri hagati yako ga Pentecote niko ngo babita, hagati yo mwigeme yambaye
jipo ya shimo Yesu hariya anye yoze neza hanyuma akarenza ko utuvestrine agace yambara kumbure umupira canke agashati n'ijipo ya shimo Yesu hariya anye kuturato na wa mwigeme yambaye bucici wa mwigeme yambaye ipataro noneho igaragaza amataye yiwe wa mwigeme yambaye kora hariya anye yisize maquillage rouge à lèvres hariya anye inzara yadisize nuwahe mwigeme muri abo babiri uzohitamwo ugashira mu rugo nuwahe mwigeme w'umugambi muri abo babiri uzobukeneye muri commentaire renda bakeneye kumbure tuhahurire hanyuma eske abo bigeme bita ngo nudu Pentecote byukuri boba baboneka ko uko baba bameze uko boba bakiri depays boba bakiri inyuma y'amajambere hanyuma abo bigeme bambara uko bambara amapucici bambara amapataro kumbure agaragaza amataye yabo bambara amakora abo bigeme bambara utubutura kumbure tugera hakujya y'amavi eske abo boba bari mu nzira y'amajambere boba barashitse canke boba barateye intambwe mu nzira y'amajambere ndakeneye muri commentaire nico kintu muze kukinyishurako ndahari rero mbashaka ko twiganirira na cyane aho nababwiye ko muri uyu mwaka wa 2024 2024 muzoheba murambigwe mundambigwe bavuga ati uko kuntu uduha ibiganiro urutavanako kabisa twarushe ariko ndahari nkuko navyiyemeje nkuko mwanyise umusatirizi ndi mwarinyise mubibona nkuko mwanyise umusatirizi nzogerageza gusatira ku mpande zose ariko abo bazokumva ndabavuze munyihanganire simba ndabazi ntabonzi abo bita ngo nudu Pentecote ntabomba nzi ariko muri societe ndababona kandi hari haba batunga urutoki abo baba bambaye utujipo tugufi impenerezo kumbure aba bambaye amakora abambaye amapataro abagaragaza uko bangana ndababona muri karite mu mabarabara barengana hari anya ya misore itagira umugambi ya misore ibishaka gutesha ibanga bo bigeme ikabihweza ndabibona abo bose rero kuvuga ko mba ndababona muri commentaire ndamba nkeneye kugira ngo tuze turahana amajambo tuganira ati eske mubona ho kugwiki kugira ngo tugarure akaranga kamye karanga uburundi umurondo wa kera agumane akaranga kiwe kumbure agumane imyambarire yamanye kuva kera ibi rero nkaba nari ndabigarutse ko kumbure aho nasimbiye ku mbuga nkoranyambaga canke hariya anye kuri page ya Facebook nkabona foto ya Satbi ari kumwe na Mona Walda canke Mokenzi ari kumwe kandi na ubundi mbede wa mugore wa Satbi hariya anye baryohewe hariya anye Mona ari kajya selfie yibagira ko yambaye iyi kanzu ifise pasura ndende ariko agiye selfie hariya anye iminwa niyo kumbure bahera kuri shifyeri uzura bimwigema ariko arafotora iminwa niyo atangura gukinisha kumbure iminwa akagerageza uburyo ki yoyigira canke ingene yoyigenza kugira ngo ize kugaragara neza mu gaselfie muhora mubibona namwe hari anye Mona Walda canke Mokenzi ariko ajya selfie ari kumwe na Basadbi na Bernice yibagira ko yambaye ikanzu yari ndende ariko ifise pasura kandi ndende burya anye yisanga yahenye muriko murabibona kuri iyi foto hari anya bicaye abari bicaye imbere yabo sinzi ngene vyaciye bibagendera akigiye foto hari anye Mona Walda yahenye nkuko bigaragara Satbi hari anye batanamukebuye batabibonye ko yahenye Bernice batamukebuye bica bigenda uko byagenze rero nuko foto selfie yarariwe ariko biza kugaragara hariho umuntu yabafotoye sinzi ngene iyi foto yashitse ku mbuga canke yasanzaye mu bantu ariko biza kugaragara Mona Walda sinzi Mokenzi sinzi ko yari yabigize bibona canke yoba yabaye impanuka biza kurangira ahenye neza na neza aheneye abantu eske ibi bintu kabisa mubona ari vyiza tuze turaraba ari impunzu twambara kuko abigeme arashobora kwambara ikintu kimuruhisha ugasanga ararushe gusumvya umuntu yiri wararima yambaye ikirato ico kirato
ugasanga ahantu yogenda ikirometero kimwe afise uburuhe busumba yaho yogenda ibirometero 5 canke 10 kubera ko kujya kuntu agenda ari gingera gitambukira muramubona bujya burato busongoye bujya burato burebure ugasanga ari karatambuka ariko ari anyagira ku matanjante ati mpava ninaga iyumvire umwigeme yambaye ijipo ngufi hari anye agomba kwicara iyo ashitse mu bantu agomba kwicara bikamutwara iminota itari mike kugira ngo agume yifatafata kugira ngo ntaze guhenera abantu eske ijya mpunzi canke kajya kajipo aba yakambaye atabibona akabura amahoro kandi iyo mpunzi yambaye abibona ko ari ngufi kandi iza kumuteza isoni mu bantu ariko hageze ko yicara kabisa akagira ibibazo kandi mu gihe aba yambaye abibona hajya nkibaza ati eske nk'umunsi telefone birashitse telefone iramukorokanye canke amafaranga afise mu ntoka aramukorokanye niyunama kuyatora ntazoca henera abantu kabisa yambara ibara mu bantu tuze turaraba rero impuzu ababigeme bacu bambara kuko zijya mpuzu ntabwo uko nabivuze mu ntango kiganiro zijya mpuzu ntabwo zigaragaza ubwiza bwabo ahubwo ni impuzu zibatesha ibanga kuko bijya muba butwereka ntabwo tuba twabibasavye ntabwo tuba tubikeneye ajya amatako mutwereka ntabwo tuba tuyakeneye oya hajya muba muri ko muraduhenera kabisa muze muragerageza mwambari impunzu ndende impunzu kabisa zibahesha urufasoni impunzu zibahesha urufasoni apana zijya mpunzu zibatesha ibanga ujye mwanya muta muri ko murigerageza ingene mwicara kugira ntimuhene ambara impunzu ndende rero cengira ndababaza umwigeme yambaye ijipo yashimwa Yesu agomba kwicara hari umunota bimutwara yiyicarira neza fasta yiyicarira neza burya muntu boguma ngo kunuku azana amaboko agirane ngo ntahene bijya ntibigaruka rero bigeme b'u Burundi twige kwambara twikwije abamizimane mwubahwe cyane kuko mwambara neza kabisa mwambara neza muri kwiza ariko kandi saba mizimani gusabiye bikwiza hariho n'abakatolika bikwiza hariho n'abakizwa bikwiza ubundi abari ingeso y'umuntu niko no bivuga abari ingeso y'umuntu kabisa ariko tugerageze kabisa ukubegwa k'umuntu canke ubwiza bw'umuntu suguhena kabisa n'umuntu yakubwira ko uri mwiza kubera ko wahenye ujya muntu ntazoba gukunda ndabisubiyemo umusore canke umuntu wari we wese azokuvuga ati waberewe naka kubera ko wambaye ijipo ngufi kubera ko wambaye kora kubera ko wambaye ipatari kugaragaza ukumeze uyo ntazoba gukunda canke ntazoba kwifuriza ineza ahubwo azokubwira ko waberewe wambaye impuzu kabisa impuzu zitagutesha ibanga mu bantu impuzu zitagutera isoni mu bantu impuzu kabisa ni wambara zizotuma buri muntu wese abona icubahiro cawe nuko umusatirizi reka ndabashimire kubona twafatanye kumbure twamaranye akanya nkaka noneho kuri uno munsi wa kabiri umunsi w'ibikogwa aho twariko turaganira ariko sorry munyihanganire ni wumva umengo navuze wewe nukuri sindakuzi wewe agapantekoti we niwumva umengo navuze wewe sindakuzi wewe kumbure wambara iyo myambarire wewe uhena ndabisubiyemo sintinye wowe uhena niwumva umengo navuze we nagutumye ku rutoki sindakuzi ariko nyimba uhena gerageza uhindure ambara wikwize kuko uko guhena kwawe sitwe tuba twagutumye ngo duhenere ngo tubone kuberewe no ambara wikwize kugira ngo wiheshe icyubahiro nawe kuko iyumvire uvyaye umwana w'umwigeme uwo mwana w'umwigeme akuze abona mama wiwe ahena mama wiwe yambara akajipo kumbure kamuteza isoni akajipo kamutesha ibanga ese uwo mwana wawe nawe uwo mwana w'umwigeme w'umukobwa uvyaye bizogenda gute wowe wazohava agenda gusa ntazokwambara none uzomuhana ngo wahenye nawe uhena ugenda urahena tugerageze rero tugerageze kabisa tugarukire ku karanga kacu apana kwishinga ikizungu kuko ngo ikizungu kirazungurira sinzi ko ndabivuze neza
tureke kwishinga ikizungu ahubwo twisunge akaranga katuranze kamye katuranga guhera kera ko kwambara tukikwiza, apana kubona ko umengo twateye imbere hanyuma ngo twigane imico y'abazungu ngo duhene tuze turahena kuko ntaho vyo dushikana. Reka ndabashimire ndabifuriza kumbure imirimo myiza, ndanabifuriza kumbure n'akazi keza aho muri hose. Abamotare ndabifurije akazi keza, abashoferi akazi keza, abadandaza buronka abakiriya benshi noneho mudandaze neza, abarimyi namwe ndabifurije kumbure kurima neza kandi muze muronke umwimbu mwiza, noneho nawe aho uri hose reka ndakwifurize akazi keza. Ndabakunda cyane, umusatirizi ndahari ku bwanyu, noneho Igozen TV ihari ku bwanyu kugira ngo tuze turaganira. Ariko kandi yo nzanye topic kanaka ndashaka ko bashaka ko duhurira muri commentaire mukambwira ati umusatirizi kabisa badukoreye aho twari dushaka, badushika twari dushaka, ubutaha uzudugarukire aha naho bankeneye kugira ngo sintambe nirorera. Igozen TV, Igozen TV, we could cry. Oh.